Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Ijambo ryayo rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Mana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze Haleluya. Imana ivuze, jambo ryayo rirarema. Yaravuze ngo uko bukeye nzoba ndi kumwe nawe. None bwakeye? Amen. Jambo ry'Imana rirarema. Rirarema kuko turiho kandi turaririmba. Imana nishimwe. Zamani mujini mwa Yerusalemu, Israeli waliabudu. Wakristo wa sasa wanakusanyika kuimba. O zamani Yerusalemu wali Wakristo kusanyika kusifu moko. Shangileni Mwokozi mwe, musifu, musifuni Mungu wetu, anayetuendea mema. Twaomba baraka na mvua ya mbingu wagonjwa, twaomba na mvua ya mbingu uithibitisha nchi wagonjwa. Shangileni Mwokozi mwe, musifuni kwani ametutendea mema. Tutamsifu tu aliyetoka juu. Shangileni Mwokozi mwema. Haleluya. Nuko rero reka twegeranye ijambo ry'Imana, twegeranije ijambo ry'Imana ibivuye mu ndirimbo no mu mashimwe no mu munezero w'ishengero. Dusome cete Paulo yandikiye abanyefeso. Cete Paulo yandikiye abanyefeso igice ca 6. Dusome duhereye kuri uriya murongo. Duhereye ku murongo wa 10. Umutwe w'amajambo mubona uvuga ngo iki? Ibigwanishwa by'abantu by'umukristo by'abakristo
ariko cyane cyane byande by'umukristo. Umuririmbyi ariko araririmba aravuga ngo je ndi umukristo, ntabwo yishize mu bwinshi ngo turabakristo, kuko undi yavuze ngo batereye hejuru ibintu umuntu wese asama iki. Aha, urabawumva birenge. Dusome icete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 6, turasoma duhere ku murongo w'10. Ibirwanishwa by'umukristo. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwijima canke y'umuzimagiza, nimwe mu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ibyo mwakire ibirwanishwa byose byande, kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Haleluya. N'aya majambo y'Imana tugiye kuvugana muri uyu mwanya. Aya majambo ni intumwa cyangwa umukozi w'Imana Pawulo yahoze yitwa Sawuli kera, agifise ubwenge bw'isi. Niryo zina yari afise, kandi yari yarize ibintu byinshi. Hanyuma rero ica bimugira umuntu mukuru, umuntu akomeye. Aca yumva ko atawovuga ibyo atagomba, cyane cyane wozana ibinyuranye n'ibyagezwe bya Mose. Byagezwe bya Mose byari byiza, byari integuza itegurira uzoza ari we Kristo Yesu. Ariko kandi kuko mpwemu w'Imana yarakenye wo kubisobanura, byakoreshwa mu buryo bugaragara, mu buryo bubonwa n'amaso, butahurwa n'ubwenge bw'uwo ari we wese, kuko ryari ijisho ku rindi, iryinyo ku rindi. Urumva rero uwamenyereye ibyo, uwamenyerewe ko abona umuntu akoze ibyaha bamwicisha amabuye, hanyuma hakaza uwundi canke ugahagurukira kuvugira uwo wundi avuga ngo oya, utarakora icaha niwe yomwicisha ibuye. Urumva byari bigoyereye. Arahinduye ibyagezwe bya Mose. Mugabo Yesu kuko ari umunyakigongwe, ari umunyembabazi, aramugendera, aramuhumura amaso,
aramwiyereka aramusobanurira uko bisigura. Haleluya. Na wewe nanje niko biri. Kera hari ubwoko bw'Imana, Abisirayeli. Iyo turiko turasoma Bibiliya dusanga ari bwo bwoko bw'Imana. Ba Esawu bose bari barabyaye, ariko abavuye kuri Aburahamu mw'isezerano rya Isaka, abo nibo Imana yise ubwoko bwayo. Yesu ashimwe. Uyu munsi ab'Imana yemera, urumva abo ba mbere bari bafise ikibanza cabo, ni nabo bari barasezeraniwe igihugu citwa igihugu c'amata n'ubuki. Naho dusoma ngo Imana yari yabasezeraniye kw'ico gihugu ari ico mw'ijuru. Oya, cari igihugu Imana ibatunganirije nk'abana bayikunda ngo babemwo. Ariko bari kukibamwo neza iyo baca bumvira ibyagezwe bakabikora neza, ntibabivange n'ibyifuzo byabo. Ico gihugu ayo mata bari kuyanywa neza, ubuki bari kuburigata neza. Ewe ubuki nyene nk'aba bantu burunganwe ico bubampera. Abakuze kera ubuki nibisanzwe kuko bwari bwinshi umuntu yapfa kwirira. Mugabe iki gihe ku kiyiko kikongira ngo kigugwa 50. Hanyuma rero burasosa. None rero urunganwe nago baronse udusosa. Ewe wo kwicirako. Imana idufashe. Imana idufashe. Abisirayeli barahusha hamwe n'ibyo Imana yababwiye, ntibaba bagikurikiza uko yababariye. Bafyeta ubuki basanzaho, banywa amata basanzaho, mugabo bakaza baratumira n'abandi batemerewe kuyanywa canke kuburya. Bavamwo bararenza urugero. Imana rero iravuga ati ko bigenze gutyo, naho nabashize mu gihugu je nzobadahwa. Twirinde Imana ntitudahweye. Imana itugirire neza. Imana yadushize mu isi. Yesu arasenga ati singusabye ngo bakure mu isi, bagumizaho. Kandi hariyo wa mubi, umugabo uze wamubatabara umubarinde. Isi yuzuyemwe ibisosi, yuzuyemwe amata, yuzuyemwe ibintu byose. Ariko umuririmbyi aravuga ngo naho isi ibiri mu isi cyangwa isi yeze, ngo yeze iki? Yeze. Hanyuma rero ngo nako duce tujamwe tugire gute? Tujemwe dusorome. Ariko ngo dukora iki? Twirinde. Yesu atugirire neza. Tugaruke rero kuri iri jambo twasomye. Twabonye ngo hari ibirwanishwa bikwiranye n'umukristo. Abisirayeli bari bafise ibirwanishwa. Mugabo ibyo birwanishwa naho bari babifise si kenshi byabatabara. Oya. Nico gituma ijambo ry'Imana rishirako ngo ariko hamwe n'ibyo byose mwakira ibirwanishwa byose byande by'Imana. Haleluya.
by'Imana. Ni uburyo bubiri, hariho Abisirayeli, hariho n'Abakristo. Uhoraho niwe yari umwami, Imana y'Abisirayeli. Hanyuma uwo yari afise ibirwanishwa. Abisirayeli bari bafise ibirwanishwa, mugabo ibyo birwanishwa byabo ntaco byabashikanako. Eka muribuka ko umwami wa mbere Sawuli niwe yatangiye gutwara Abisirayeli. Uwo yari afise ibirwanishwa, hanyuma rero ategwa n'abansi b'Abafilisitiya. Abo baca baderega umuntu akomeye yitwa nde? Goliyati. Ibyo birwanishwa bya Sawuli n'iby'ingabo ziwe birananirwa. Hanyuma Dawidi araza ati, jewe ndasabye akazi. Hanyuma rero Sawuli ati, mbega uyo mwana nimumureke yemwe ko yiyahuye, none mureke. Mugabo ngo aramuha ibigwanishwa byiwe, atambara ko bamaramaje ugende mu rugamba. Ariko Dawidi numva kugambararira umwami si byiza, acare ntiyagumuka, arabyakira, arabyambara. Mugabo ngo agerageje gutambuka ibumba ntibishoboka. Aca rero arabarira umwami ati, nyaguhora ku ngoma, ibi jewe sinabimenyereye. Aca arabyambura, aca aragenda. Kugiye imbokoboko, ati oya jewe singiye imbokoboko, aha hari ico njanye. Ahura na Goliyati. Dawidi yarajanye ibigwanishwa by'Imana. Ibigwanishwa byose by'Imana yarajanye ukwizera, yagiye mu izina ry'Uhoraho, hanyuma kandi ajana ibuye. Haleluya, amen. Nukuvuga ngo yarajanye ibirwanishwa byose by'Imana. Yesu aravuga ngo mwizere Imana, hanyuma nanje munyizere. Dawidi avuga ngo Goliyati amuboye ati, mbega kuzanya agakobero, wewe wagize ngo ndi ndura. Dawidi aravuga ati, eka sindaba ico gihagarara, jewe ndaje kandi nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Cyo kirwanishwa gikwiye cikwije. Kandi arongera akura mu gasaho, asokorora ibuye. Iryo buye ariteresha umugozi muri kwa kwizera, ari rimwe gusa, rica rineshereza ubwoko bw'Imana bwose. Imana nishimye. Yesu rero ati, nimwizere Imana, ariko kandi nanje munyizere. Iryo buye, haleluya, iryo buye ni Kristo Yesu, umwana w'Imana. Niwe gitandara ishengero ryubatseko. Nico gituma yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu nayo haguruka dacazorigira. Yesu nashimye. Rema mu mutima wewe mu Kristo wiganyira, kuko hari imisozi hagurutse, kuko hariho ibibazo.
ugaca wihebura. Oya, ibuye ni ukuvuga ngo izina ry'Imana yacu rirakomeye. Iyo turyizigiye ibisozi byari imbere yacu biratubisa. Ni ukuvuga ngo iyo twubatse cyangwa twizeye izina rya Yesu Kristo, ibintu byose birunama tukarengana. Haleluya. Birunama, abana b'Imana bakarengana. Amen. Ibyo ni birwanishwa by'Imana. Ibindi birwanishwa by'Imana wo bibaza Yosuwa. Mugabo hariho Yosuwa hajya, mugabo ni mwene Rumera, ariko uwundi ni Yosuwa mwene nde? Mwene Nuni. Uwo igihe kigeze cy'uko bafata Yeriko, Imana iramubarira ati genda wigisha abantu ingene bikwiye kugenzwa, ingene intambara zigwanwa. Ubabarire ko mugiye kuzohora muzunguruka igisagara ca Yeriko muriko muragira gute? Mucecetse, muhoze iminsi 6 muyimare mugenda muzunguruka rimwe, mugaruka mwihagararira hahandi mushagaje, kugeza inshuro iminsi 6 atanumwe arakura ku muntu. Ati mugabo umunsi w'indwi ni wagera muze muce muzunguruka inshuro 7 nyene. Ni ukuvuga ngo Imana izobishikiriwe. Haleluya. Izo nshuro 6 zingana n'igiharuro cy'umuntu nta cari bwavemwo, mugabo harimwo ukwizera byari byamaze kubakwa muri bo. Imana yari yamaze kubishima ko mubikwije, atanumwe yakoresheje icyo kigwanisho. Ubu rero harageze ko dukorana. Zunguruka inshuro 7, barazunguruka ko muzikwije, nimwihakamo rero inzamba nizivuge, hanyuma umuntu wese yinjira nahageze kuko igihome kirasenyutse. Haleluya. Amen. Ibigwanishwa by'Imana Abisirayeli bakoresha ibirwanishwa, ariko kandi igihe kigeze cy'uko Imana ikora hamanuka ibigwanishwa by'Imana. Yeriko kibabisa badasohoye urusoro, mugabo kuko bakoze iby'Imana igomba, kuko bizeye Imana, Yeriko kirasenya. Abo bari Abisirayeli babonye ibyo bitangaza byagezwe bya Mose, byariko birasobanura. Umviriza, hanyuma igihe kigeze umwana w'Imana araza. Hanyuma nawe aza kurwana intambara, ngo yereke ishengero rigiye kuvuka ingene rizorwana intambara. Baramufata, baramujyana kwa Pilato. Pilato ati none nukuri wewe ni uri umwana w'Imana, ibyo bakurega nibiki? Yesu acakora nkase, aho hose ibyo bamudedaguje yagize gute? Yari inumiye. Haleluya. Yari inumiye. Yeriko cyasenyutse banumye.
yesu atsinda urubanza anumye, ishengero riraboneka rivuye mu gacerere. Ishengero ry'uyu munsi, ibigwanishwa dufise ibigwanishwa by'ishengero uyu munsi dufise, turafise ibuye. Iryo buye niryo abubatsi bagaye. Abisirayeli baca baratakaza ibyizigiro naho babonye iby'ibuye rimwe ryakoze. Birabagora gukurikirana ico cigwa. Baravuga ngo none ngo Nazareti hova iciza. Uyu muhungu wa Yosefu ibyo abahenda hata n'amashuri yize ntitumuzi, n'abashikiwe ntituri kumwajya ntibafiswe n'abantuzi. None ababarire ibyo bahendesha ibyo ngo yagize imikate ngo yatuye Lazaro. Oya, yababwiye ngo ni umwana w'Imana. Pilato ati none tumugire gute? Turamwanse, turamuhakanye, uyo ntacyo amaze, nabambwe. Ibuye baba barayitakaje, umushinge baba barawutakaje. Hanyuma twebwe tuba turaronsa aho duhagarara, ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Twebwe rero duca turaza. Byakozwe n'intumwa igice ca 4 murongo wa 11 wa 12. Byakozwe n'intumwa igice ca 4 murongo wa 11 na 12. Turabe hatubwira ngo iki. Hatubarira ngo uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, ryahindutse irigumye imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru twahawe abantu bakwiye gukirizwamwo. Imana ishimwe. Haleluya. Iryo buye ni Kristo Yesu. Uwo niwe byose Imana yakoranirijemwo. Ibirwanishwa rero byacu biva muri Kristo Yesu. Iryo niryo zina riturwanira. Nagomba ndakubwire mwene data, amageragezwa ntazoreka kuza. Yamara muririmbyi w'igiswahili yavuze ngo kila ujaribiwapo taja jina lake Yesu. Yesu ashimwe. Igihe cyose ugerageza niwature izina rya Yesu Kristo, aho uzoba urwanya intambara wihejeje. Abisirayeli bafise ibintu by'ibigwanishwa byose bari babifise, mugabo urumva ntaco byabafashije. Ariko Imana ikoresha ibuye kugira ngo yerekane ubushobozi bwayo bwo mu gihe kizoza. Iri buye rirashishikara, rica riraza, havuka kw'ishengero. Twebwe rero twubatswe ku rutare. Nico gituma ko Yesu yanesheje, ntiwitege kuneshwa. Eka dukurikira uwanesheje. Nico gituma dukwiye gushira amanga. Kubw'ibyo
twebwe Bibiliya itubwira ngo iki? Dusome Cete ca kabiri c'Abikorinto turabe ko Cete ca kabiri c'Abikorinto igice c'icumi, hanyuma dusome duhere ku murongo wa 3. Atubwira ngo iki? Naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusangangura bwo gusenyura inzitiro zikomeye no gusambura impari n'igishizwe hejuru kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ibyiyumvirwa mu mitima byose ngo bigamburukire Kristo. Imana nishimwe. Wewe rero uhora urwanisha umubiri, nta nsinzi uzoronka. Abisirayeli nta nsinzi baronse kubw'ibigwanishwa byabo, harinze guseruka ibigwanishwa by'Imana. Twabonye ngo ibirwanishwa by'Imana icambere n'ugucereza, iki cambere n'ukwizera, ikigira kabiri n'uguhora. Haraho umuntu usanga ari mu yamuhe ngo niyopfa kunuma yoba kengeretse. Ngaya aho bahereye ni kera. Jewe nanje ngira ndabereke, kuko ngukugaye ntumugaye ngo aca kwita ibindi. None rero jewe mwene nde ngira ndabereke, n'Imana irabibona ko ako gasotoro karenze. Ewe reka kumviriza izo nama za Satani, kuko Satani ni umwiyorobetsi n'indyarya. Afata ibintu byirabura agashira ko ambaraje yera, umuntu agenda gutora agira ngo arabiguyeko. Ariko Satani ni indyarya, nico gituma agenda kunyaga ukwizera. Uko mukuku kunyaga ntazani inguvu, ntazani inkomezi, oya aza mu rukundo rwinshi, akwikundiye buke buke. Muribuka ko ariko yaje kwa Eva, tinankana hewe nankana. Imana yavuze ngo muri ibintu muzo, nawe yumvise ako kajwe ati yego nabateka haba n'intete, muzoca mugira ubwenge se kuba ibicucu. Ubwo n'uburyarya bwa Satani, urabona ko baciye batakaza ubwiza bari bafise. Ubundi yavuze ngo nibo badukwegeye amarushwa kuko impuzu zirazimvye. Wewe ntabwo yirirwa aragura impuzu kuko byari bihagije uko bari bibereye. None badushize mu ngorane. Satani wa mubi yamazana impagara. Nta na rimwe umuntu acumura wenyene, arinda gucumurana na mwene se, kuko Satani aratambikiza
akinjira muri uyu akinjira no muri uyu, abo bose akabasekanya. Yesu amaze kuja ku musozi akamarayo iminsi yisonzesheje, Satani acaraza ati hewe wibagiye icuri, wewe nturi umwana w'Imana, inzara ikwice, isi yuzuye ibyo kurya, yewe hoba nanje, ariko wewe ayo mabuye yose uvuze rimwe ahinduka imitsima, none usonza kubera iki? Ariko aramwigisha gutyo, Yesu amwereka inkomeza aho ziri n'ibyo kurya ibyo ari byo, aramubwira ngo ijambo ry'Imana niryo ritunga umuntu. Nawe atego, reka ndabizi ko byanditswe, mugabo reka ndakwereke, hariho irindi ryanditswe ngo wewe naho uzosimba uvuye hariya hejuru ku munara, abamarayika ni tayari baca bagusama, bashobora kuba. Ariko Yesu ntiyigeze avuga ati ndakuvumye mva imbere, oya, kuko guceceka niho hava mu insinzi. Yesu adufashe cyane. Satani aravuga ngo hari ibisigaye, hari isi yuzuyemo ibyiza, raba buriya bwami bwose. Hari uwundi urumva biganza atari jewe nabihawe, kandi nkaca nza ndabigabira uwo ngomba. Ca bugufi basi ugera ivi hasi, biboneke ko ubinsavye, je nta ndabiguha. Uko niko Satani ariko arahenda abantu b'uyu munsi. Uwanditse muri yavuze ngo isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, mugabo ibyo byifuzo nyene bibona ibintu ko byose ari byiza. Abantu turayogejwe n'iterambere ry'iki gihe, isi yaheze ariko kandi yaryoshe. Umuntu arashobora kwiba, mugabo kuko ararikiye ibyo agomba ngo angane na ntuze, akiremesha. Kubera uburyarya bwa Satani. Abandi bati naho noba nacumuye nzoba ndihana, ariko bijya bintu mbanze ndabironka. Bakiri bato babaye nka kumwe kwa Amunoni, yumvise akajwe hariya aca yirukayo ati ibyo ari byo byose novayo nkuyeyo androide. Urabona kugenda ntagira androide none akayifise. Abantu bahushije hako yemera guca bugufi ngo yihane yacumuye, avuga atoya kazima Imana yampaye umugisha ikampa mpemu, reka ngende hajya ninavutse ingoma baranzanira. Isi yuzuye ibi bintu Satani yari yazaniye Yesu, mugabo Bibiliya itubwira ngo iki? Uwo mugeragezi ntazoreka kutugerageza ye. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Cete ca kabiri ca Petero. Dusome turabe. Turabe ico hatubarira, atubwira ngo iki? Cete ca mbere ca Petero, dusome
igice cya 5 dusome duhere ku murongo wa 6. Aha rero ngo Pawulo yahanuye abandi bose aravuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo izobashire hejuru mu gihe gikwiye, muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye umwansi wanyu ariwe Satani agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Hanyuma kuri uyu murongo rero w'9, mumurwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa no kuri bene data bari mu isi, kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo, nimwaheza kubabazwa akanya gato izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha ibahe inkomezi, ubasha bube ubwayo ibihe bitazoshira. Amen. Habaye amen, ukuvuga ngo ibintu bigize gute? Biraheze. Yesu ashimwe. Haleluya. Amageragezwa ntazobure, isi nizoreka kuyagayaga. Mugabo Bibiliya iratubwiye ngo hamwe na bya bigwanishwa byose by'Imana, twibuke ko urufatiro rwabyo ari Kristo. Hanyuma rero uyu murwanizi tumenye ko yatsinzwe, duje dufata za ngorane zose z'intambara, z'ubukene, z'indwara, z'ibyaha, tumutuzanire Yesu, tuzane imbere yiwe, kandi natwirukana kuko ngo aradukunda kandi aratubabaye. Waruzi ko Yesu akubabaye? Aha mu magerageza ugiranye iminsi canke imyaka, uracibuka ko Yesu akubabaye? Imana itugirire neza. Amen. Yesu aratubabaye, atubuza kwihebura. Mwizere Imana nanje munyizere. Uyu mwansi Satani Yesu yaramunesheje, ari byo buye ryaramumenye agahanga, ibisigaye n'ubusa gusa. Wewe hagarara mu nzinzi wifitiye bya birwanishwa byose by'Imana. Erega bo turwana, erega saba inyama. Oya, ikidutera kuneshwa turaba bagenzi bacu, ukandaba ukabona nambaye inyama n'amaraso, ni wewe unteje intambara, ni wewe unteje ibyago, ni wewe utumye meruko. Oya, si jewe ntumye meruko. Ka tugwana n'abakuru. Ijo gituma twabonye ko Yesu yaduhinduriye ibigwanisho, si bya bindi bya Sawuli. Oya, ni byabuye Dawidi yakoresha mu buryo bw'imwemu, twabonye ko ryahindutse rikaba Kristo Yesu. Niba twokwizera izina rya Kristo Yesu, n'ibisigo ntibyo duhangara. Niba twokwizera izina rya Kristo Yesu ko ari buye rikomeye, naho abantu bogukoranira ko ari 5 bakuroga, Mana yavuze ngo baho. Haleluya. Aha wibaza ko umaze imyaka ingahe? Erega ubwo wasimbye ni bwinshi. Nabuvuga ngo barakubangamiye bataramenya no kubikora, nimba babikora
ewe guma ku rufatiro ntidutakaze ukwizera, ntiduhe ikibanza Satani. Oya, ngo ahubwo duhaguruke dufate bya birwanishwa duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu, tumurwanye kandi ngo dushishikare. Ni ukuvuga ngo uyu munsi n'ejo, ntuvuge ngo biratevye ndabivuyemo. Shishikara, kwihereza uzonesha. Haleluya, amen. Wibuke ko ijambo ry'Imana rituremesha ngo niyabona tugiye kunanirwa izocigira gute? Izoca icicanzo twiciremwo turirimba Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Amageragezwa azoza, ariko niyagusanga muri Yesu ntaco azokugira. Oya, Abisirayeli baratabawe, bari bamaze iminsi bajumarariwe, n'umwami araronka icubahiro ngo yanesheje, kandi hanesheje Dawidi. Reka natwe tugeragezwe nk'uko umwami wacu yageragejwe, hanyuma rero nitwanesha twebwe yasezeye ko azotugororera, ariko twakoresheje ibigwanishwa vyiwe. Nico gituma tutokwishinga isi, tutokwishinga amageragezwa ngo azotubisa. Aya ari kumwe natwe kugira ngo atuvugutire, hanyuma tuze duhambye umwami wacu Yesu mwijuru. Haleluya, amen. Heri majaribu yahimiza msafiri. Nukuvuga iki? Amageragezwa niyatera umwete umukristo, ingenzi, kugira ngo abandanye. None kuryama bukarinda buca utabyutse, none haje ikintu kwibati urasubira gusinzira udasenze. Nambitanga nambigira gute ibivise intumbero, ibigomba guha umwana umugisha. Muri aya mageragezwa niho dukomerezwa, hanyuma rero tukazobona guhabwa ibyasezeranye. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana. Yesu abahezagire. Twuname dusenge Imana. Umuntu ariko aratakaza ukwizera kubw'imisozi abona, yiyegurira Imana, iracari umutabazi. Ibuka ko wubatse ku rutare, atakizoshobora kukunyiganyiza. Reka kwihebura kuko ubonye ibikomeye, naho woba waratevye mu masezerano izera, hariho umunsi utazi uzobona Imana. Turahaye kazi umuntu agomba kongera guhagarara neza mu kwizera. Kaze abakozi b'Imana bari hano bace bagufasha gusenga Imana, ariko nawe wagize intambuko. Wewe mu mutima wumva ari sawa, ni wuname usengere abariko baraza, kuko bere hamwe no kunama nawe ntibobura ico wibuka. Kaze umuntu asigaye aca imanza ntiyibuke ko yacumuye, gira urwanko rw'ubusa. Ibyo byose nibyo Satani aza kubika mu muntu, agasanga hari kuba ibirwanishwa by'ukuri, hasigaye iby'imburakimazi. Ariko kaze, ni kuki usigaye avuga amajambo menshi? Ni kuki utakirarana ibanga? Ni kuki ufise umunoho w'ibintu byose? Izo manzu uca niziki? Ko wihebura Yesu yaranesheje, waribagiye ko yanesheje, agataka kazuka. Kaze imbere y'Imana, kaze, hanyuma duce dusenga Imana, dusengere aba bose bamaze kuza, dusabe kaze, hanyuma dusabe
pasitori wacu acaza asengere aba bose baje imbere y'Imana, abasabire umuntu wese bivanye n'icazanye imbere y'Imana. Kaze Yesu agirira imbabazi aba bene data bose, Imana ibagirire neza. Nawe utaraza shishikaruze, ahawe haracariho. Data wa twese wo mw'ijuru, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Mana udukunda, Mana wama utuburira umwanya ku wundi, Mana uzi intege nke zacu, Mana wewe witaho ijoro n'umutaga ukubaho k'umwana w'umuntu. None turagushimiye aya majambo yawe atwibukije ko turi mu ntambara. Nico gituma abana bawe ubaburira ngo bambara ibirwanishwa byose utanga kugira ngo bashobore kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri aya majambo yawe. None muri kano kanya, Mana yacu, raba aya mavi yose agupfukamiye. Aya mavi Mwami yumvise amajambo yawe, yakoze ku mitima yabo. Umwe wese arabona nk'ahagaze, Mana yacu. None rero baje kuri wewe, baje gusaba imbabazi. Kumbure mu kurwana kwabo ntibyagenze neza, mu kurwana kwabo baba bakoresheje ibindi bigwanishwa utemera, ariko baraje kuri wewe mu izina rya Yesu. Nusubire Mwami ubaharire, nusubire Mwami uboze, nusubire Mwami ubatunganye, ubakure mu gitabo cy'imanza, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubahe kugwana neza, ubahe kugwana intambara nziza, intambara yo kwizera. Bagume bizeye, bagume bihanganye, bagume birinda Mwami Imana kugeza wewe uzogarukira, kuko niwe mugabisha w'ingabo, niwe utugwanira intambara zose. None rero Mwami Imana, abose bagupfukamiye uko byabagendeye, turabasengeye ngo amaraso ya Yesu asubira bururukeko, aboze bakure kw'imyanda. Mwami Imana, abakure kw'imyanda ibyabagiye ko byose. Mana yacu, amaraso Yesu asubire yoza kureho byose, bahinduke basha, kuko ubonye ko amaraso ya Yesu ndumwita umunyabyaha, umwita umugororotsi. Muri kano kanya rero ko bagupfukamiye bakatura Mwami Imana, kandi bakiyemeza ko batazobisubiramwo, bitandukanije navyo, bagiye gukora ibyo ugomba, bagiye kugendera mu byo ugomba. Nubagiriye neza, amazina yabo tuyimura, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo inzamba yawe yakabanga niyavuga bazogusanganire mu bicu. Arabera ngo kurube uruwera. Bahe Mwami umutima musha, bahe inkomezi nsha, bame barwana banesha. Mahe Mana bagabire, kugira ngo muri kano kanya Mwami Imana bumva amahoro n'umunezero, bumva gutsindanishizwe rwose. Hanyuma bace bagenda banezerewe, bace bagenda bagukorere, nawe wakira ibikorwa byabo, kuko bazobara abana bawe, kuko bazobara banesheje, kuko bazobara barakwizeye, kuko bazobara barakwizigira, kuko bazobaguma bihanganye, bihanganira ingorane zose, badasubira gutsindwa n'ubugunge bwa wa mwasi. Turagushimiye kubogeje, turagushimiye kubahariye, turagushimiye kubanditse mu gitabo cy'ubugingo, bagenda banezerewe, bagenda bagushima kandi bagutazira. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu tubisavye, amen.
dusabe umuntu yumva mu mutima ati koko jewe ndiko ndagenda mba umunyantege nke kandi urugamba rushushe. Uwo nawe avyumva muri we ko bimeze bityo, ko ari mu bugaragwa, ko aneshwa kenshi, ibyo yahora anesha kare uyu munsi byihutira kumutsinda. Nta rukundo rungana n'urwo yahorana, akunda Imana, akunda bene se, nta rwagifise, ahandi rwaragabanutse. Umuntu wese yatakaje ntabimenye, ariko Mpwemu arakwibukije uyu mwanya uhaguruka kugira ngo Imana yongere kukugendera, yongere igutorere, igusubize byari yaraguhaye, ariko umwansi akabikwiba. Ntago yumva muri we bimeze bityo, ahaguruke. Naho uri umusenzi, naho uri umuririmbyi, ariko bisigaye biva kure, kuko kwizera kugenda kuraneshwa n'isi n'iby'iki gihe. Ariko tubonye ngo amageragezwa adushikako no ku bandi bene data ariho. Muhaguruke kugira ngo dusenge Imana, hanyuma dusabe umukozi w'Imana Izahaka ari hehe? Shikino usengera aba bantu bahagurutse kugira ngo Imana ibagendere, yongere ibatorere, ibasubize ibyo yarabagabiye, kuko nta mpamvu y'uko umwansi yobigubana kandi Yesu akiri ku ngoma. Basenge. Mana yacu uri mu ijuru, n'ubu turagarutse imbere yawe kandi tuvuga tuti wakoze. Ijambo ryawe wemeye ko ritangazwa aha hantu muri kino kibanza citirirwa izina ryawe. Ni wewe watororokanije abantu mu gisagara iyo bari baryamye, urabakangura nk'uko umwanditsi yandikiye Abaheburayo yavuze ngo iyo minsi mukabona irushiriza kwegera, namwe murushirize gukoranira hamwe kugira ngo muhanurane, kugira ngo mukomezanye. None babasavyi bawe bumvise iri jambo ribakozeko, rirabibukije, kandi hari n'abatakaje, kandi ijambo ryawe rivuze ngo ubu rero mwongere mwambara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mushobore guhagarara no ku munsi mubi. Mana yera, hariho iminsi mibi izi imbere y'abasavyi bawe, turasavye ngo wongere ubambike ibigwanishwa byose Imana itanga. Umuntu wese yahushije agatakaza, uyu munsi mubera umunsi mwiza. Turabasengeye ngo ubushobozi bw'Imana, inkomezi z'Imana zongere zuzure muri bo, bagende barwana intambara nziza mu izina rya Yesu Kristo. Uwandikiye Abaroma aravuga ngo nagomba gukora ibyiza ariko sindabikore. Baho ubushobozi n'inkomezi zo gukora ibyiza kandi bahe kugenda banesha. Urakoze Mana kubambitse kandi kwagiriye neza, ubatoreye n'ibyo batakaje. Dusenze gutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abarwaye nabo nyene Yesu arabagomba, kuko aha duba dukoraniye aho ingabire ni nyinshi. Ntiwiyumvire ngo nejo nari nahagaze ntaco nabonye. Oya, Imana yama irakora ibikorwa iminsi yose. Aha yazanye abanyengabire ngo ico bayisaba igikore. Nico gituma wohaguruka wizeye uyu n'umunsi wawe. Abarwaye n'abafise imisozi bahaguruke, hanyuma dusenge Imana, dusabe mwarimu Adere nashike hano
asengera aba bantu barwaye, kandi n'aba bantu bafise imisozi ibabuza gushima Imana, ibabuza amahoro, nayo nyene ayereka Imana. Natwe tugorora ibiganza abakozi b'Imana. Mana data wa twese ugira neza, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana atakikunanira, uri Imana ivura imitima, uri Imana kandi ivura imibiri, uri dogoteri w'abadogoteri, jisho ryawe ni scanner, niryo ribona mu mibiri y'abantu icyo bagwaye, kuko imibiri niwe wayiremye. Urema amagufa, ushirako n'inyama n'imitsi, ushiramwo amaraso, ushiramwo. Hari igihe rero Satani asoboka agashiramwo ibindi utamuremanye. None Mwami turakwingiza muri kano kanya umanura ubushobozi bwawe, manura ubushobozi bwawe bugendagende muri iyo mibiri, bugendagende muri iyi mibiri igwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe bwiyerekane nk'Imana, bugendagende mu nyama, bugendagende mu mitsi, bugendagende mu magufa. Ubushobozi bwawe bugendagende mu nda, bugendagende mu nda, bugendagende mu mutwe, bugendagende mu maguru, mu mugongo, eka mu mubiri hose mu izina rya Yesu. Turakankamiye ibitero by'ingwara mu izina rya Yesu. Sohoka mwangwara, tekera mugende mu izina rya Yesu. Mwabitero sohoka, mwabitero by'abadayimoni sohoka, mwabisigo sohoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mwankemu mbi, sohoka mwabitero, sohoka mwangwara mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye n'abari hariya mu mihana bitakunze ko bashika hano, abari mu bitaro, abo tuzi n'abo tutazi, iganza cyawe cy'ubushobozi nikibashike ko baryamye, maze nyaguhora ku ngoma ubavure, ubatabare, kugira ngo uwundi munsi baze bungora bagushimira kuri Imana ikiza. Yesu, hamwe n'ivyo tukweretse iyi mitwaro itandukanya kubahwa, yera datugira neza, iyi misozi iri imbere y'aba basavyi bana basavye kazi. Yesu turakwinginze ngo uyigire ibiyaya, uyigire ibiyaya, uyigire ibiyaya. Abamaze kuyidugana egome bayiduge, ubashoboze bayiminuke, bashike hejuru. Nibamara gushika hejuru bumva akayaga k'Imana. Urakoze nyakubahwa kubyumvise, dusenze ibyo twizeye ko byose ubikoze nk'Imana, mu izina ry'uwatubambiwe ni Yesu Kristo niho tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha.